Ndaguhaye ikaze na karibu kuri chaîne yacu ya YouTube. Ni New Life Studio bwagenze nyene channel iduha ubuhinga n'ubumenyi kuri telefone, ikaduha ibiganiro bigezeho kuri technology muri rusangi. Uno munsi ndakuzaniye icigwa c'ubwenge cingene ushobora gukoresha amamega y'abandi bantu ntibabimenye yuko uriko urayakoresha. Ukikoreshereza amamega wewe ata amamega wigera ugura ntibabimenye yuko uriko urayakoresha. Ivyo cigwa rero ndaza kubikwereka mu nzira zibiri. Hanyuma ndabikwereka mu nzira zibiri. Hanyuma nimara kubikwereka mu nzira zibiri gumane nanje ushaka impera ya video. Okay, inzira ya mbere nuburyo ushaka kubikoresha mwegeranye ukayamwiba mu gihe mwegeranye muri mu karere kamwe. Birumvikana. Hanyuma inzira igira kabiri ni inzira ushaka kuyamwiba ayo mamega yiwe ukayakoresha mutari kumwe, ugasanga uri gukoresha amamega yiwe a distance. Okay, ndaza kwanza ndabibereke. Jewe mpeje kubivumbura nsanze hari abantu babiri bari basanzwe banyiba. Turaza kugenda ndabikwereke ingene verify. Baza kuza hano nyine twandika ibintu n'ibintu, wandika ino code 150 ushuza nkuko wemeze. Mbanze ndaberekeje abantu nasanze bari basanzwe bayanyiba. Okay, hanyuma uraza kwemeza nkuko ucuca hano kuri 5 handitse autre kuri 5. Uburyo bwa mbere ngenda bereke bukora mu Burundi gusa, ariko uburyo bwa kabiri buza gukora international. Hanyuma baza kuca hano handitse partage internet kuri 4 wemeze ko nkuko. Hanyuma turabe dusubire inyuma gato turabe nika twagize code atariyo. Partage internet ni kuri 5. Hanyuma cyo turaba vérifier la liste de partage. Turaza guca hano kuri 3 turabe abantu bari basanzwe batwiba amamega. Yes, hata kuri abantu bari basanzwe batwiba amamega. Cyo tuja kuraba mu message urabona neza yuko mu message nimero votre sorry mu message ndibaza murayibona dufise nimero 1 2 3. Mfise ama nimero 3 y'abantu bari basanzwe banyiba amamega. Nico cigwa c'ubwenge rero ngenda bereke ingene nawe ushobora kuvyikorera ugasanga ukoresha amamega y'abandi bantu. Ikintu ca mbere kihari, wowe ushaka gukoresha amamega y'undi muntu uragenda ukamutira telefone yiwe. Ushaka kumwiba amamega ukoresha telefone, ukamutira telefone yiwe, amaze kuyiguha uraza kuzanya hano wandikira ibintu ucuca hano kuri no code nyene 150. Hanyuma ufatiye akate simu yiwe usanzwe uzi neza ko ariyo aguriyamo amamega, uyifyonde ko nkuko. Ibi bintu ndabibutsa yuko ufise n'umusheri wawe ushobora kubikora biruta kumugurira amamega na ukigurira. Hanyuma ukacuca hano kuri 5 ushiramo umubare 5. Hanyuma maze gushamo umubare 5 ucusaba kandi ugafyonda umubare 5 cyo zibiri urumva. Hanyuma muraza kubona ahantu handitse ngo insérer le numéro pour partage. Ucufyonda hano rimwe, maze kwafyonda ucuza ushiramo nimero yawe. Ucufata nimero yawe ukayishiramo. Hanyuma nimero yawe maze kuyishiramo ucufyonda kuri send. Maze gushonda kuri send baca baguha aka message kameze nkuko. Kanda kwereke aka message baca baguha. Chuja mu message baca baguha aka message kameze uko. Ngenda kakwereke. Guys, baca baguha aka message kameze uko. Vous avez partagé vos données internet avec iyi nimero. Ya nimero yawe umva ko ari uba washizeyo iwe. Baca muri iyo telefone y'uwo muntu baca batanga aka message kameze uko. Aha rero ahantu hose azoba ari, naho yo bari ibujumbura we wibereye nk'imakamba canke uri Karusi canke uri Muyinga, amamega yo wawe misi yose uwo muntu aguza amamega uzokama we connecta atamamega ukoresheje. Nato kugura connection akira ko afise amamega uzoca we connecta kuri ajya amamega yiwe. Condition imwe isabwa, bisaba yuko abayaguza amamega y'umunsi atanajya y'ukwezi. Kandi urabona abantu benshi ubu bigurira ajya yo ku munsi ku munsi. Enjiga ko yajya yo ku kwezi usanga yikwega, urabona abantu benshi ko bigurira aya yo ku munsi. Yes guys, ico ni cambere. Hanyuma wowe urumva rero mu gihe ubimwibye mutabivuganye cyo bisaba kuja muri message ukibuka gufuta kajya ka message kugira ngo ataza kukubukako. Iyo yari etape ya mbere. Okay, etape ya kabiri imbere ko tuyijako yo international ikora no ku muntu yaguza ajya y'ukwezi. Etape ya mbere ya kabiri ikikora kuri baje baba baguza amamega y'ukwezi, abaguza yo ku munsi. Donc
ivyo ari byo byose ikora mu Rwanda, igakora mu East Africa yose, naciye kuba partenaire banje turayipima irakora. Okay, wowe rero mbanza kugusaba ngo ukore subscribe kwa kino kijambo ngaha nyene cyanditse ko subscribe cyangwa se sabone bivanye na YouTube telefone yawe irimo, hanyuma uca wandika no muri commentaire cyo wifuza ko tugukorera. Ndabibutsa ko zino trick zose z'ubwenge ndiko ndakora muri no minsi ni mwebwe nyene muba mwabyanditse muri commentaire mukavuga muti ndifuza ko nkorera icigwa ikiniki, hanyuma nkaza nkaraba mu commentaire yanyu ubona bonye bibereye nkahita ndagikorera igihe. Naho rero andika muri commentaire cyo wifuza ko tugukorera, hanyuma kandi usangize abandi ino video upartage mu magroupe kugira ngo mudushigikire mudufashe kugera kure cyane. Yes guys, turaza kwibandaniza na etape igira kabiri. Etape igira kabiri uraza ugafata telefone, hanyuma umaze gufata telefone ukaza hano mu application ukarondera application ya settings. Abantu benshi barafise iyi settings. Umaze kuyigira uraza kuza hari habo muca hano hatandukanye, hari habo telefone uza gusanga uca hano handitse ngo sim network settings. Hariho ndize kandi uza gusanga ushikira hano handitse ngo more connection, ugasanga uza guca hano ameze uko. Mbona none settings hari umuntu usanga ataza kuyibona hagufi, ugasanga urinda kumanura nkuko. Umanuye nkuko ino hejuru hano handitse settings, haraka symbol ka settings, hari abantu bayishikira ko baciye hari hejuru settings. Okay, ariko umva nibigiye bitandukanye bivanye na telefone y'umuntu. Tubwire turaza kwicira hano muri no parametre yo ngaha, hanyuma tumaze guca hano muri parametre yo ngaha dushonda hano handitse hotspot and tethering. Kugira bikorohere umuntu ataza kubibona hafi, aza kuja muri recherche yandike hotspot biraza guhita byizana hotspot and tethering. Ico cyonda kuri kano kajambo kameze uko hotspot and tethering. Okay, numara kugafyonda ko murabona hano handitse ngo hotspot settings, waza kuza ufyonde kuraka nkuko. Hanyuma murabona hano handitse ngo security password. Kuri password urabona ngo hariyo password, hari gisanga ari biharo byahise byizanamwo cyangwa gasanga nivyo wenyene yashizemwo. Wewe kugira bikorohere waza kuza hano handitse security, ucishonda hano handitse none ya hamufyonde kuri save hejuru save. Okay, ibi numara kubikora uraza kucisha hano handitse ngo personal hotspot, ucuza ugafyonde ko nkuko. Maze ugafyonda ko nkuko bane yuko hariya hejuru hahise hiyugurura akantu. Okay, nanone nkuko ushobora kuza hano muri bar de notification urabona akantu ka hotspot, ukagafyonda ko nkuko ukagumizako, ukabanza ugasettinga iyi settings yako, ugashira kuri security, ugashira kuri none, ukavyaregistra, ukacuza hano ana ukaca ukugurura nkuko. Okay, yes guys, maze kukugurura ubu yuguruye kuri telefone yawe yiwe. Ngenda bibereke uko uraza guca bisettinga ku yindi telefone naho. Yes, nico ngomba ndabereke ku yindi telefone naho ingene uca bisettinga imwe yiwawe nayo ingene uca bisettinga. Okay, umva iyi ni telefone yiwe twari dufise canza uku. Iyi telefone yiwawe nawe uzoba ushaka kumwiba ko yamamega, waza gucuza nkuko uku. Okay, ucushonda hano kuri internet nyene maze ukafyonda. Murabona yuko nk'icugurura wifi uca ufyonda kuri wifi ukagumizako, canke ku bantu vyovuruga reka ndabibereke. Ushaka kuza nkuko ukaja muri settings, hanyuma ucushonda hano kuri network and internet. Yes, hanyuma uca kuri internet kandi biravana na telefone ukugurura wifi. Maze kugura wifi urabona izina rya ya telefone yiyo ryaciye yizamo, ucuza ukarifyonda nkuko. Maze kurifyonda nkuko, amaze kurifyonda murabona neza ingene ni connect murabe. Murabona neza yuko wifi hariya yamaze kwiduza, kandi murabona neza yuko connection ihise igenda ukuri kwame.
Akakiga k'ubwenge rero no munsi nabateguriye, murabona ko ari cigwa kirimo ubwenge cinge ushobora kwiba amamega y'umuntu ukayakoresha ukabandanya wiconnect atamamega webuguze. Rero mushikara kudushigikira mu partage abandi zino video, kandi ndabibutsa yuko tudandaza amatelefone ameze neza ya Android yo mu bwoko bwose, urashaka kuturondera aho uherereye hose. Hanyuma kandi wifuza kamera video mu manza zitandukanye ni kuturondera, ni New Life Studio ubwenge nyene bikora, ikabikorera igihe, ikabikoresha umwanya. Hanyuma mushaka gukoresha code promo ya Sakabagano. Thank you for watching this interesting video. See you in next. Ciao ciao.